Israel tugaruke ku butumwa Emerson yarungikiye ico we yise akagwi gashobora kuba gatuma baririmbyi bamwe bamwe bataronka ibiteramo. Message ngira warayibonye Israel. Nibaza yuko cyo bibasomera n'abariko baratwumviriza kugira ngo bashobore kuyumva kuburyo kumbure hariyo abatarayiro. Yes, ubutumwa Emerson yanditse avuga ati hari D1 hari D1 hari Emerson turiko turatahura na muto dufise hit gusumba ba bantu banyu mwemera uranyumva ariko ibiteramo ni mudushiramwo sawa acashira ko emoji yo gutwenga komeza mutwime shows natwe tuzobandanya tubaturitsa hit song ni muzoduca intege message ishikire unyumvirize neza message ishikire kakagwi Emerson abarahejeje kurungika ubutumwa none kakagwi naka abantu bucamenya ko araka nico kibazo guskino saha umuntu wese areka aribaza ariko sinzi yuko umuntu agerageje kurabona ubutumwa ico mbona coco nuko Emerson aravuga ati hari abantu nka D1 bakora umuziki mwiza kandi umuziki usukuye hari abantu nka Emerson bakora umuziki mwiza ariko usukuye ariko ikibazo nabo bibaza ni nimba uyo muziki mwiza tuwukora habuziki kugira ngo dushobore kuboneka mu biteramo ibicanke biriya ubundi ubu nibwo butumwa Emerson yashatse gushikiriza hama akaca avuga ati ubu butumwa busikire kakagwi kumbure n'akagwi gashobora kuba gashiramo abantu mu biteramo canke gategura ibiteramo ntaho bizi ariko akavuga ati mutwima amasho yanyu natwe tuzobananya tubakoma n'ama hit song sinzi yuko ngaho dutabura na Israel no butumwa bukomeye no butumwa bukomeye cyane abona butumwa buvuga kwiki kibazo kirakomeye jewe ni ubutumwa burimo nibibazo vyinshi mbega ukagwi naka ivyo biteramo bavuga ivyo biteramo bavuga nibi no ibiteramo nibazaye ko tutovuga ngo ibiteramo ivyaye nibazaye ko twohagarara ku biteramo biba hano mu gihugu c'u Burundi bimeze gute ibiteramo by'abaririmbyi nibiba ibiteramo ntibiba biraba bimeze gute none vy'abaririmbyi none rega nivyo umuntu ashaka yibaza Fapasi yaragiye Emerson yaragiye ruguru mu Kayanza n'Igitega nticari giteramo ucugaruka ubaza ati none nibiteramo ivyaye D1 ejo bundi ntiyaronse giteramo hariya muri intuze mu Cibitoke Jeni baza yuko bijye vya Amstel none nibiteramo ibihe ga mipro ako kagwe naka tudaciye hirya no hino ngerageje je gutahura buno butumwa nomva umengo Emerson yashatse kuvuga ati hari abaririmbyi usanga nko muri show 10 zibaye mu gisagara bafisemwo dufate nka show 8 uratahura ariko ugasanga yaba Emerson canke D1 muri izo show 10 swat bafisemwo imwe canke nta nimwe bafise akaca yibaza bigenda gute kugira ngo izo show tuzibure mu gihe natwe no munsi dukora indirimbo zigakundwa mu gihe natwe no munsi dukora indirimbo zikakigwa neza n'abantu mu gihe natwe no munsi dufise indirimbo dushobora kuririmba n'abantu bakaririmba canke twohagarara kuri stage gusa abantu bakaririmba indirimbo kuva ku ntango gushika kwiherezo nibaza yuko ubutumwa niho bushaka kuja ngerageze gusigura je nkabi ico Emerson ntiyabeshe nukuri D1 na Emerson barafise ama hit song bafise indirimbo nziza za ndirimbo nukuri jewe nkunze kuzita ni indirimbo zidapfa hano umuntu yaciye yandika ego
ni kibazo yabajije ngo mbe burya show ziba Buja zinganiki system no kwiruka no gupambana no kuraba ukungene umuntu yigurisha hama no kungene team yawe ija mu masoko karondera kuko n'amakampo natandukanye no ngaha aha Buja FM irafise maison ijejwe marketing igenda gusomesha amabanki igenda gusomesha amakampuni urumva ati bimeze uko nuko publicité turaye gukorera uko nuko ico wavuga uvuga yuko kugira hit nibihagije udafise team iri sude ishobora kugenda gusomesha ababosi kugenda gusomesha amakampuni kugenda gusomesha amamezo akoresha ibiteramo ati ikibazo ni byiza yuko umuririmbyi agenda gusomesha abantu bakoresha ibiteramo team team apana we ukavuga ati wanje muraye mu mushire ujya mu manager yiruka kumurondera amasoko kumuronderera ibiteramo nuca wicara ngango kwera ngo urafise amanuze gusa ariko vyongeye kumbure yashatse gukangurukira ati natwe muratwibuka turafise ama hit song ni muri façon kumbure yo kwidandaza ni vyiza cyane Merisan ariko kurundi ruhande twarakomye induru ati raba naba baririmbyi mubaha amahigwe vraiment ariko ivyo twabikora nk'aba promoter apana nk'abantu bari muri team twabikora nk'aba promoter babandi bifuza iterambere kuri bose ataka mwana wa mama kuko uribuka D1 ngene twamuguye inyuma abantu benshi amaso aca muhanga amaso barabonye madiri yagiye araronka atari make izi za handball izi zande hariya batuse n'ahandi yaragiye arasoma ku nturire ku biteramo bitari biki rero hasigaye kumva rero ivyo bindi biteramo bifuza ivyo ari byo si ari y'amashira hamwe ntavuze izina si ari baba organisateur babandi ariko je ico maze kubona hano mu Burundi Israel sinzi yuko ico kintu je nakibonye ndi jenyine ariko ico maze gutahura nuko mu Burundi nta bantu dufise ngo aba nibo bonyene bategura ama event oya n'undi muntu arashobora kuza no gutegura event no gucrea kabisa umuntu wese aracrea uburyo buhari canke uvuga ati jewe place ndayifise hama ndiyemera ku bantu ufise baza kundorera hama kandi ndafise abamenyesha makuru baza kumfasha promotion no gucrea karondera uburyo bwa stage ikibanza bakakitegura neza ukarondera mu DJ no mu MC uko umviriza ariko no kwitegurira ku ruhande rumwe bibigoye kuko azi yuko ariko ku rundi ruhande batabidukoreye tuzovyikorera uka neza yuko BFS igeze kubitubwira ngaye igihe tumubwira ati nakahe karuso uri kuraronka ko gukorana n'Islam nka Brarudi nka brand ambassador wa Primusic uri bukico yaravuze ati murabizi biragoye gusanga abanyagihugu bacu aho bari ari twe twitegura ibiteramo cyane uko birazimvye ariko ndasima Imana yuko no munsi kuva mbaye brand ambassador wa Primusic hari ahantu nashitse abanyagihugu banyereka urukundo kuva kera ariko no munsi nashoye kubegera iryo jambo BFS on the flare arivuze ngaha tunamenye se ko BFS agiye gusora indirimbo turaza kubigaruka ariko reka tubanze tuyage kuri iki kintu wa Mipro ibiteramo barabironka ariko hari nivyo bataronka ibyo baronka n'ivyahe ibyo bataronka n'ivyahe ibyo bataronka jewe nagira mbe basi nk'umuvugizi wa Merisan na D1 irijwi rizomushikire DJ Paula ariko arategura igiteramo ca Bonane azuha amahigwe Merisan na D1 ibi ndabisavye kubwa Merisan na D1 azuha amahigwe nubwo azoba ari 30 minutes ba performing mu giteramo ca Crystal Event D1 aramaze guperforminga nivyo nsavye D1 yari iso ya nyuma ya Paul D1 yara performing iso yari ya Juno
D1 aho yahabwa imwe y'aba December none yarimo Juno none yari Juno December Dramati D1 JMC nawe DJ na Said urabyibagi hacaririmba Vania Ice Easy Boy acaduga kuri stage ari kumwe na Phil Bite Emerson reka rero nawe asome kunturire mu giteramo ca Crystal Event kumbure nico atara performingamo hama kandi n'aya maturne ariko araba yo muri Amstel bamuhe je niyo mbona asigaje kusoma kunturire sino ibindi arabiro yes nuko yemeze aho rero ndaduduriyeko ndaduduriyeko vraiment apana gucijya nino Emerson umuntu azogerageza kumurondera ejo canke hirya yejo dushobore kuganira nawe kumbure twebwe dusomye ubutumwa turagerageza no kwinjira mu mizi buno butumwa ariko ntawuzi uracukura ntawuzi n'impamvu Emery Zuba canke n'ivy'indavyi Emery yabwanditse ariko twebwe tubumenga ni ivyo twebwe twacukuye turavuga duti Prophet Ibiteramo yarabikoze haje umuntu ariyita Prophet none urinze uvugishwa ibintu bivugishije ugasanga nivyo ego usanga ari ivyo kuko je sinamona mu bitabo vya ntuze kandi Emerson murimvyi mwiza warashaka akora umuziki w'ikibiriraho live neza icyo nasaka kuvuga reka ndakivuge gutya Israel muri no minota 2 reka mvuge ibi bintu vuga kuri Emerson canke n'ivy'indavyemeri ku mazina yiwe yitwa n'ivy'indavyemeri nkuko ndabivuze Emerson byavuye muri Emerson yari umukinyi w'umupira w'amaguru hari ikintu agira mvuge ico kintu na Bface Ondofe yari yanacanditse yanditse ngo Emerson aririmba na live neza ndacabanda uyu ni Bface Ondofe nabo muhuza Daju iyo bikora neza muri finale ubu n'ubutumwa bwa Rap Yuda canke Rap Commando Bface Ondofe uragitahura merci beaucoup Bface kuba uri kuratwumviriza kandi ukanaterera kuko aba ari ikintu ciza cyane dufite n'amakuru menshi kuri Bface ico nashaka kuvuga niki Emerson ndabisubiyemo Emerson reka ndabisubiremo ijya gatatu Emerson uno munsi je wombwira nzana baririmbyi batanu nzi bandika neza kandi baririmba live music neza izina Emerson nigiyobura muri top 5 yanje notanga ivyo ndiko nabivuga nka mipro muri top 5 yanje izina Emerson nigiyobura ikindi kintu naco n'umwanditsi mwiza pe n'umuririmbyi asindirimbo ashaka kuririmba n'abantu una munsi aririmbye indirimbo yitwa abisi buzuye ubujyajya urumva amasari n'inzigo n'ibindi iyo ndirimbo amshwa yuko public iyo iririmba du début à la fin canke igyataga ari indirimbo yitwa Tagata public iyo iririmba ari indirimbo yitwa ijisho ry'umutima public iyo iririmba ari indirimbo yitwa ikidodo gutyo uracumba ica gatatu ari naco nagira mperezeko ni kino kintu ce dushaka tunagire conclusion ino débat hama twakira abo muri Yangabire merci beaucoup Parfait Suisse areka natwumviriza tumuramutse Israel Parfait Suisse Utiamba Parfait yanditse ngo live ngaha mu Burundi ni bake bo mwegera ngo ramubwira ko nanamukunda kuva kera nasa kuvuga iki rero
umuntu uramuha chance, umaze kumuha chance, iyo chance ukaraba mbega yayifashemwo neza canke ntiyayifashemwo neza. Nimba muri ko muratwumviriza, jewe amshwa yuko ico kintu ndakizi yuko ivyo tuvuga ngaha birashikira amakampuni, ndakizi yuko n'abariko barategura ama evenement akomeye birabashikira. amshwa ndisira 100% ico kintu nta muntu ashobora kimpindura, kuko ndazi uburemere bwa kino kiganiro, ndazi uburemere bw'amajambo tuvuga, ndazi uburemere bw'ivyo dukora. Nashatse kuvuga iki rero? Nibamuhe chance je ndamusabiye niya ndayikubwire ga Israel. Reka ndabivugire hano, ino so igiye kuba ya Daju, uravyumva? Rino jambo mvuze turi ku munsi wa kangahe? Wa gatatu itariki 15. Musake munagakate mugashikane hose, ndazi yuko buno butumwa buza gushika kandi buzobashikira. Ino so ya Daju, izina Emerson murishiremo. Ino so izina Emerson murishiremo. Ndasubiyemo, izina Emerson murishiremo. Izina Emerson murishiremo. Izina Emerson murishiremo. Izina Emerson murishiremo. Hama mukimara kurishiramo, hari ikintu gikomeye kizoba gitandukanye nico mwiteze, nico muzokumva. Ariko ico nzi nuko mutazokwigera muba desu, ico nzi nuko muzo gyoherwa cane. Naratanze uturore, naravuze ati hari aba artiste no munsi bahuriye kuri stage yo bari urubeya. Naratanze akarorero, hari ibintu biriko biraba ama live, fata umuririmbyi nka Araflow muhuze na Emerson muzombwira. Rero turizeye ko bigiye gukunda, amajwi yacu ashika kure, turizeye yuko bizogenda neza kandi cyane.